itariki 9 z'ukwezi kwa gatandatu Nibaruta Jeannette azoba akwije amezi 4 atavugana n'umuryango wiwe, atabarungikiye umushahara. Ni ibintu biteye ubwoba. Nama nkunda kuvuga nkabwira ibi bigo birungika abantu muri Arabie Saoudite ati ego muba mwagize neza mugabo ishire mu kibanza cy'umuntu yarungitse umuntu umubwira ko agiye kurondera ubuzima, hanyuma hagacamara amezi 4 atavuganye n'uwiwe. Mu ntango uyu byari byatanguye kugenda neza. Muri kino kiganiro ngomba ndabasangize ni ijwi rigufi ry'iminota 5 nahawe na mwene wabo. Turiko turamurondeza kuko usibye ko atakiboneka ku telefone, umushahara ntukiboneka, wandikiye inabuja aca kubloka. Ni sawa muraho mumeze neza, ariko turashima Imana uko biri kose. Yego hamaje ku mazina yanje ndiko Niyonteze Vestine, nkaba nashaka kumfasha ku kibazo mwene wacu ari Saudiya, nawe yitwa Nibaruta Jeannette, akaba avuka i Bubanza, komine Bubanza, zone Muramba. Papa we yitwa Ntankwanabake Soferino, mama we yitwa Minani Eliane. Ikigo camusafirishije bakaba bacita Pafaria Agence. Rero amaze gushika Saudiya ntibyagenze neza bivanye n'ahantu yashikiye. Umubosi we yashaka kumurungikira amahera mu Marundi, hama ndamubwira ati ukuntu ariko arakurungikira amahera mu Marundi batora amahera make, kubera amahera yari katora umuboroka wiwe yari afitiye ideni. Tibatora amahera make cyane, nta kintu wowe uriko urakorera. Ramubwire amahera yisubize yongere ayakurungikire neza. Arabimubarira amahera arayisubiza, n'ubundi yarungika n'ubundi mu Marundi. N'ubundi ndamubwira ati n'ubundi nta cyahindutse ko yarungitse kwa kundi nyene. Arongera arayisubiza, n'ubundi rigira gatatu yongera kuyarungika uko nyene. None acambwira umuboroka wiwe rero turera ayo mahera yatora uko nyene, ko bona bitari ko bikunda ukuntu ayarungika mu madolari. Ngira mu kwezi kuzoza azoba yamenye ukungene ashobora kuzaramurungikira amahera mu madolari, cara yatora mu Marundi. Rero acarongera arakora, aca kwize amezi 2 atari karamuhemba. Ca ndamubwira ati none kutari kurungika amahera bimeze gute? Je ko yakoresha telefone ya mabuja wiwe, nashobora kumwandikira message hagahera 3 ukwezi atanyishuye kugeza haza muhera telefone. Rero amaze kumuha telefone arasoma izo message ni namwandikiye, aranyishura ati jewe nanje naramubwiye ndungikira amahera yaranse. Yambwiye ko azi kuyarungika mu Marundi nyene, ashika mu Marundi tashika mu madolari ko atavyazi. Mwene wacu aca arahagarika akazi. Ico gihe ahagaritse akazi aca mutwara kuri office. Amutwaye kuri office baramwumviriza, baramubwira ati rero wewe nta kuntu yokora agakorera ubusa amahera ashika mu Marundi, turamutwara kuri banki ayirungikira kuri banki wenyene uyamuha mu ntoki. Mu mawuja aremera yuko azarabikora amutwara kuri banki. Hama yaramutwaye kuri banki aramurungikira amahera y'amezi 2, 1,600. Rero arongera arakora, arakuze ukundi ukwezi guheza aramubwira ati ndungikira rero amahera. Aca mubwira ati burya buheruka harya nakutwaye byari bisaba ko ndagukata amafaranga 600. N'ubu rero biri kumwe n'uku kwezi ndagukata amafaranga 900. Ti urumva rero mu kwezi kuzoba uku kwezi ushaka ko ndakurungikira ko atamahera uzoba ufise ndakurungikira. Amaze kumubwira uko, mwene wacu arahagarika akazi, telefona kuri office ngo ibyo bamwishuye ntiyamwemereye ko akoresha kuri APR. Yamubwiye ngo narungike audio ayirungikira aba kuri office kungene bimeze uko yamubwiye. Bamaze kumwishyurira ama message ntiyayamuhaye ngo ayasome, ahubwo yaciye ayafuta. Rero mwene wacu acaga mu mahuko, acakoresha kumwima telefone, ntiyasubira kumumpa telefone ngo tuvugane,
ntiyasubira kumurungikira amahera. Ndavuga ati reka ndabe umuntu yoba azi basi icarabo ashobora kumubwira icarabo bakavugana, akamubwira ikibazo coba gihari coba gituma atamurungikira amahera kandi yakoze. Amaze kumva ko ari umuntu ariko aramubwira ikibazo ciwe aca aramuboroka. Amaze kumuboroka ca ndarondera inomero z'umumadamu yabigisha ku kigo yaciyeko, nawene nyene aramwandikira. Amwandikiye yumva ariko aramubwira ikibazo ciwe c'uko atariko aramurungikira amahera kandi atariko amuha telefone ngo tuvugane twumve uko amerewe, nawene nyene aca aramuboroka. Niho nanje naca ndongera ndagenda ndamutelefona Perezine. Mbonye ndamutelefone ya Perezine yaciye afata aca aramboroka nanje. Nca ndabwira musaza wanje ati murondere wewe unamwandikira urabe kaza kumuha telefone mukavugana. Nawene nyene musaza wanje aca aramuboroka. Ubu rero turahukwa ntituzi mwene wacu ikibazo afise, ntituzi ukungene ubu amerewe kubera umunsi yaheruka kumuha telefone tuvugana yari yambwiye ati jewe rero ndagwaye numva ntameze neza, ati mu mutima ndumva umenga ntabwo merewe neza, ati mu mutima numva umenga haguma havyimvye, ati jewe simeze neza. Ndamubwira ati turanywa amazi menshi ngira bizotinda bigabanuke. Rero kuva k'uwo munsi kugeza kw'ino tarike ntituzi ukungene amerewe. Umushahara ntariko ararungika amahera ngo amurungikire amahera, ubu akwirije amezi 3 atariko aramuhemba. Itarike 9 z'ukwezi kwa gatandatu azoba akwirije amezi 4 atariko arahembwa. Rero nashaka ngo mudufashe n'ukuri basi dufume twumva ko uwacu ahari amerewe neza akomeye, kuko urumva vyaduteye ubwoba kubona aca atuboroka ntituriko tunamwishuza n'amahera twashaka kumva basi nuko ameze, ariko agaca atuboroka natwe. Reka ndabarangire aho abantu bakeneye kuja Dubai bashobora guca kugira ngo ingorane zize ziragabanuka, vyibuze mu cantu tuzi dushobora no kugerageza kubatabariza bigakunda. Ibaze nk'uyu umwandikiye aca akubloka, inaboja w'uyu mu Jeannette turiko turarondera, ingorane niyihe? Nuko bivana naho muba mwaciye. Bakunzi banje nk'uko mwabinsavye, abo dutabariza bari mu bihugu vy'Abarabu, abo dufasha kuronka ubuzi Dubai, mwasavye ko nobazanira canke nkababwira aho Jacqueline umwe akunze kubarangira ubuzi Dubai akorera. Ndabazaniye agence yiwe aho akorera ikibanza vyose hamwe, ndanababwira ko yabazaniye promotion kugira ngo abereke ikibanza gishasha ariko arakoreramwo. Izina rya agence nirimubonane Angel Flyaway Travel mu gisagara ca Bujumbura, ikorera muri Rohero Avenue do Boulevard do Riprona Galerie Riria inomero D ubusi 9. Telefone niyo yani ya Jacqueline 257 61 99 79 49. Mu kubarangira neza, raba muri iyi video, murabona iyi video uriya muryango hariya hari imodoka yirabura kuri kariya kazingi, hajya niho winjirana. Iki ni kiraro kimwe rudende kiri mu gisagara cya Bujumbura, kimwe imodoka zica munsi abantu bagaca hejuru, ibarabara rigenda kuri Saint Michel. Uhagaze kuri iki kiraro canke iri barabara abantu baca hejuru hanyuma imodoka zigaca munsi, uba uhagaze neza imbere y'umuryango winjira muri galeri aho Angel Flyaway Travel ikorera. Ushobora guhamagara bagaca basohoka bakakubona. Jacqueline muri Angel Flyaway Travel mu kubaho gwinjizo yaciye abaha ama offer ku buzi bwose bw'ikiyede, bwo kubaka, bwo gucuruza canke ubuzi bwose bwo gukora ama supermarket, abakobwa n'abahungu. Ubuzi bwari ku miliyoni 7,800,000 yabushize ku miliyoni 6,500,000. Muhishikiye mushobora no kugira n'ikindi mu mwisabiye. Mu kurangiza rero ndabibutse ko uko ari gutanga ugwinjizo habonekamwo utu offer na promotion izomara imisi hagati y'3 n'4 gusa. Ni wa muco w'abarundi wo gutanga ugwinjizo umuntu yinjiye mu nzu nshasha canke yuguruye agence nshasha. Inyuma yaho rero ntawuzi ukuntu bizobandanyagira, ibiciro bizongera biduge, ariko iyo batubwiye ngo ni promotion y'imisi 3. Murakoze.
Murakoze cane rero nizere ko mukurikiye iri tangazo rigufi mba ndiko ndafasha abantu baja Dubai. Mu vy'ukuri je nta agence mfise ijana n'abantu Dubai mugabo icyo nshaka ni kumva ko umuntu agiye Dubai yaciye ahantu nshobora kumukurikirana nkanaterefona vyibuze canke nkanabaza. Ibaze ko umuntu ushobora kumuterefona ntakwitabe canke agaca akubloka bigaherera ngaho bivanye n'uko mu kujaho mu gusafira canke kujayo muba mwaciye ku bantu batazobakurikirana canke aho mwagiye mutafise nimero zabo. Nanje birangora kenshi kubakurikirana, hari igihe binarangira rimwe na rimwe binaniye kubera yuko naho muri ntaho nzi canke nta n'uburyo namwe mufise nimero zabo, ikigo naco cabarungitse kiba carahejeje akazi kaco. Izo nizo ngorane mwamamwo tubwirizwa gukorera hamwe kugira ngo tuze turazigabanya. Guca mu ma agence yizewe nico kintu ca mbere ciza. Murakoze. Nizere ko kino kigo carungitse uyu murundikazi hano nta gukwega amaguru. Pafari Agency kigira inguvu Jeannette aboneke, kuko ngaha aha ni ku mutwe wa Pafari.